السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتريا وإسلام amahoro y'Imana abanye namwe aho muherereye hose kuri bajya bose mutari musanzwe mukodo kasware aba ndibaza muhira naha mwabonye aha niho muhira aha ni mu rupangu aha none tuzwe bituye aha naho tuzwe twakira nk'abarwayi kenshi na kenshi yo ari abantu baje bafatiwe n'ikibazo bagwaye gose barembye bahanyene tubinjiza ngaha anye no tubavurira abari hanze y'igihugu nabo dukoresha ubundi buryo bwacu dukoresha mu kuvura nko musanzwe mwumva yuko dukoresha ubuhinga butamenyerewe mu kuvurwa ariko abagwayi bacu bamwe badukorera amakosa ugasanga umugwayi aratwituye amaze kutwitura aratubwiye ibibazo afise turamwumvirije turamubwiye ati koresha igipimo kugira ngo tubone ingwara inkomoko yayo ugasanga umugwayi aje yipfuza yuko tumukorera ibyo yipfuza ahubwo atagomba ko tumukorera ibyo twige tubona ko bikwiye gukorwa ugasanga umugwayi araje nigera abwira ikintu kimwe ukazokumva umuganga ubwiye ati je ndagwaye umuganga akubwira ati tanga amafaranga yanda kuvura umuganga ntaze kuvura kuko imbere yuko uvura ingwara umanza kuraba icyayiteye icyarico ihomko yariyo kandi mu kuvura umenye ko ari ibintu bibiri hari kuvura umuntu agakira cyangwa akiteye Imana cyangwa ntakire cyangwa agatira gukira mugabo agakira niko bimeze niko bizokwamaho aha ni wo muhiri wacu dusanzwe tuwaye aha ni mu rupangu aha naho dusanzwe dukorera kugira ngo nababwiye ati wowe ugiye ku muganga ngo akuvure ngo umuganga aguhereze itunga iryo tunga muganga tumanza kwiherako kugira ngo naguhe atumanza kwiherako niriye muganga agiye kumwitura nkine kumvura nkine gufasha ibi nibi ndakeneye nkeneye inzu muganga wenyine aba mu nzu y'ibyatsi gondamye nkeneye ku buzima bwiza ujye muganga wenyine asuzima tari bwiza kugira n'ikibazo niyo mukoresha ibindi minsi kugira ngo ntuzo usanga impugana muri komura sahugwa ntisigura yuko umuganga akuvuye ntakire ntisigura yuko muganga atabaze kuvura apana namwe nabisubiye kenshi na kenshi ndababwiza ukuri nta bitaro ndabimwe ngaha kwisi bihari ndeke mu Burundi kwisi bihari bidapfisha abagwayi canke umugwera shaka ndakutamwe nta pharmacy nimwe ihari kwisi yose ndetse kuvuga mu Burundi kwisi yose ushobora kugura ku muti ugasanga umuti ntukuvuye baragufasha n'akuvuye ntisigura yuko ijya pharmacy datanga imiti apana niko by'ubugwayi biba bimeze kuno mani no sa rero nagomba kugira ngo tuganire kuri iki kintu cerekeye ikintu kiki cy'uburozi uburozi nakunda kuvuga ko na kenshi ko uburozi ari ikintu kitabonekana kandi uburozi kenshi na kenshi nta muntu ashobora kurogwa uburozi ndakunda kwama nabivuze imisi yose yuko uburozi wewe muntu uzi ko ugendana uburozi ndama natanze ibimenyetso byinshi cyane gose ngirageje guharura ibiganiro madushaka kuri YouTube bashaka kuganira amajana 3 na cyangwa amajana 4 na muri gihe bimenyetso maze kuvuga nagerageje gusigura ubwoko bw'uburozi bwose bubaho n'ubutabaho kugira ngo mushobore gutahura mushobore kumenya hari abantu benshi bagendana uburozi bivanye n'ingeso Nam ari kuvuga yuko twagerageje gutanga ibiganiro bitandukanye kugira ngo dushobore gufasha abarundi canke abarundi kazi bari mu gihugu cy'u Burundi canke bari hanze y'igihugu cy'u Burundi imbere ya byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya n'iyi saha singuvu zacu canke ubushobozi bwacu canke ububasha bwacu canke ukumenyekana kwacu kuba cyane oya namba n'ububasha bw'Imana kuko banki twebwe baragwaye bararemvye abandi bari mu bibazo bitandukanye ariko je nawe turi bazima kuri bagiye bose musunze mufise ibibazo mwana mama kuranyumviriza uri mu gihugu cy'u Burundi uri hanze y'igihugu cy'u Burundi uri muri Tanzania uri muri Congo uri muri Amerika uri mu Bufaransa uri muri Belgique uri muri Qatar uri muri Sauza uri muri South Africa uri muri Africa du Sud uri mu bihugu bigize isi yose gerageza uturondere Dr. Swale ndinyishu y'ibibazo byanyu ku ngwara zerekeye uburozi reka guhangayika utakaza itike yawe uja muri Tanzania uja mu Rwanda uja muri Congo uja hehe natwe mu Burundi turashoboye tumaze gufasha benshi tumaze kuvura benshi tumaze gukiza benshi ariko
banki muri mwebwe muracereko murahendwa muja ahantu hariya anya mukagenda hiyo onya karonka amafaranga umuntu akaca akubroka. Dr. Swale nta mugwayi urimo atwitura ngo tumuvure ngo tumufashe ngo tuteko tumubroka yarugise ubu iki amafaranga yogira ngo dushore kumuvura. Kuri mano saha ngoma mvuge ikintu kimwe abantu benshi mukunda kwitiranya. Ndakunda gukurikirana ibiganiro byinshi muga gusa singomba kududurira ko kuko wazungana mu kirundi ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Mama hari abarota ngo hari abavuga ngo twarose iki inya kintu twarose cyo tubona ngo gihindutsemo umuntu kanaka. Nabwira ikintu kimwe ku bintu vyerekeye ibintu by'uburozi cyangwa by'inzozi by'indoto. Indoto simbuko dusigura ko ibirebire cyane gose apana ariko ngenda bibiri banga rimwe. Sikira ndoto urose uko irose ngo nuko iba iri apana. Hariho izindi nzozi ziza isigurwa igihushane. Ni kuvuga iki hariho itarike ushobora kurota inzozi iyo tariki warose ko bivage n'isaha n'ukwezi n'umunsi tugende bukebuke. Hariho isaha ushobora kurota ko indoto iyo ndoto igasigurwa uko nyine iba iri. Were ntukagende gusigura ikintu uko akibonye atabumenye bwacu ugifitiye kukubera hajyanya kwisura ikintu utazi ukagisugura mu buryo butari bwo uza gusanga ugizene uriko uracumura ku Mana. Kigira kabiri urashaka kurota indoto iyo ndoto warose ugasanga iyo ndoto kujya kuntu wayirose ahubwo iza gusigurwa igihushane. Gatatu hari itarike ushaka kurota ko indoto ugasanga iyo ndoto niyo bubeshi uko abyumva. Kane hariho indoto ushaka kurota ugasanga iyo ndoto igenda ivuga ibyerekeye wewe ubuzima bwawe. Mwana mukuranyumviza horereye hose wiyumwe yuko gutembere kwawe ugifise ikintu citwa uburozi ntigishoboka. Mudandaza uri kuranyumviriza, munyamwuga uri kuranyumviriza, munyepolitiki uri kuranyumviriza, eka wowe ukeneye kubaka ugwa kugenga rurame rutsimba uri kuranyumviriza, mugwiza tunga uri kuranyumviriza, umenye neza yuko hariho abantu benshi bagiye batwitura bikarangira gusa telefonye. Nizo tuma Dr. Swale kesi na kesi twige twanga abantu badutelefona direct kubera iki twanga abadutesha umwanya. Umuntu agutelefone 5 minutes muko materi nkuru gusa muri 5 minutes kuza gusanga nta kintu kizima kivuyemo ugasanga pembeni hariho telefone z'abantu 10 abantu bafite ibibazo bigwariye barembye bakine kugira ngo bashobore kuvugwa. Ni bangaye batwituye tukababwira nk'akaro gatoye sindamuvuze. Hari umuntu azwi cyane gose nuvuga ko hari umuntu yashobora kuba ari umuntu mugwiza tunga ikizo twitura Dr. Dufashe twinjira mu muduka sinamuvuze izina turaganira turayaga. Ndamubwira ati wowe nubwo bimeze ko onya uwo buzi nkomoko yitunga giwawe uwo buzi yazenanye ati kandi mwana mama utakoze ukura ko bwiye mu minsi mike kino kintu kigirani kiraguhitana ubu tuvuga ntaho kiri kwisi. Rero hari abantu muzanye byo gufina haje imimenyerano n'imibi cyane gose. Ni kuvuga yuko ukeneye kugira ngo imigambi yawe iranguke neza, ukeneye kugira ngo urugo rwawe rurame neza keshi na keshi. Hari abantu ushaka gusanga bagendana ibikoshi, bagendana uburozi, bagendana imyaku inyazi, ariko imikoshi imwe bamwe barayitera. Abantu bakunda gusambana, usize umugore wawe mu nzu ugiye gusambana hanze, usize umugabo wawe mu nzu ugiye gusambana hanze, ubyaye n'uyu uvyaye nujya nuri ariko vrema none bano bagabo bose ni babi ariko vrema none bano bagore bose ni babi. Hari ingeso zimuza gusanga twege nyine dutuma twitera imyaku barandoze bagizene. Naco gituma y'umuntu atwituye twandi ugapima tukaraba inkomoko y'ubugwaye bwe iva kuki kugira ngo tumenye ko dushobora kumufasha. Kuri mano saha ndasura kandi kuganira ku vyerekeye iki uburozi bw'imipaka. Abantu benshi imigwi benshi mu bahimbuzi mu burozi bw'iki bw'imipaka. Ntukarabe icuri, ntukarabe ahuri, ntukarabe icyo ufise, umenye ko neza ufise bino bintu vyitwa uburozi bw'imipaka. Mwana mama uzotera kutarivasa usubira inyuma. Kandi ikindi kintu naco mwigishe kugira nte guhereza agaciro ubuzima bwanyu. Kera bavuga ngo urakagira inka, none na mama wogira inka gute kandi ufite amagara meza? Ahubwo mugire amagara meza kugira ngo mushobore kurangura imirimo yanyu ya misi yose. Ngarukirije ngaha gusa kuri bagiye bifuza kushaka kubafasha, jya kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV, urabona ibiganiro byacu.
tuhasaba ko mudufasha gukora iki, gukora subscribe, partage, jeme n'ibindi. Kuri Facebook andika Dr. Swale Ntakirutimana, kuri TikTok Dr. Swale Ntakirutimana. Inimero ya telefone ni guteranya 257 62 981 432 janye guteranya 257 62 899 775. Mwese bakunzi wa Dr. Swale Online TV ndarakuri ibiganiro ariko nuko daraba subscribe ninke, jeme ninke, nimwe babandi babakunzi bo kumwe batari ku mutima. Apana, gerageza mutwe ku rukundo rwanyu mudufise kugira ngo tubanaye tugira intege kwandane tuahereza ibiganiro nyinshi zigize zitandukanye. Hama ndamifurije ibihe byiza n'umunsi mwiza. Imana ihizagire Uburundi n'abarundi, yongere cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse nabo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi. Murakoze cyane.